Dasubiye kubaha mwiriwe. Leta y'u Burundi bicishije ku rubuga rwayo rwa Twitter yatangaje urupfu rw'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. Itangazo ryabanjirijwe n'amajambo agira ati: Leta ya Republika y'u Burundi iri no mubaro mwinshi wo kumenyesha urupfu rwa nyakubahwa Pierre Nkurunziza, umukuru w'igihugu cy'u Burundi, rwashikiye ku bitaro Hôpital du Cinquantenaire de Karuzi kubera ubugwayi bw'umutima ku tariki 8 z'ukwa gatandatu 2020. Iri tangazo ryakurikiye urukurukuru rwari rumaze kuba rwinshi ku mbuga hwaniro kubijanye n'amagara ya bwana Nkurunziza. Vyinshi mu bikubiye muri iryo tangazo reka tubibaze mugenzi wacu Bernard Bankukira. Mw'iryo tangazo rishizwe habona ku mugoroba kuri wa kabiri, leta ivuga ko ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu z'uku President Nkurunziza yiriwe ameze neza, mbere akaba yaragiye kurorera urukino rwa volleyball Ngozi. Rivuga ko mu ijoro ryo kuri wa gatandatu rishura Mungu yumvise itameze neza, acanyarukira ku bitaro vyo mu Karuzi kwivuza. Ku munsi wa Mungu ngo yiriwe ameze neza, mbere aranaganira n'abantu. Iryo tangazo rivuga ko ibintu vyagiye guhinduka mu masaha y'igitondo cejo kuwa mbere, aho mutima wahagaze. Rivuga ko abaganga bagerageje kumuhembura mu kiringo c'amasaha menshi, bakamufasha no guhema bakoresha ivyuma, ariko bikaba ivy'ubusa. President Petero Nkurunziza aryamiye ukuboko kw'abagabo hasigaye amezi arenga 2 gato kugira ngo abisanye na Evariste Ndayishimiye aherutse kwemezwa ko niwe yatsinze amatora yo kuwa 2020 no mwaka. Inyuma yaho yobandanije abaho yitwa imboneza y'amahoro yo kuzirikana no gukundisha igihugu, iteka hawe n'inamashinga amateka yiganje mu mugambwe w'USNDFDD nko kumushimira ku myaka 15 yaramaze ku butegetsi, ivyo batavuga rumwe batari bishimiye. Ugo rupfu rubaye nyuma y'imisi itari mike hari amakuru akwiragiye ku mbuga ntangamakuru ko hari bamwe mu bategetsi muri leta y'u Burundi baba baranduye umugera wa coronavirus. Mu bavugwamwo mbere harimwo n'umuryango w'umukuru w'igihugu, ariko amakuru yose akaba yarahakanywe. Hagati aho ayo makuru yagiye kwiyongera nyuma yaho umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza agiriye muri Kenya kuvurwa ingwara itaramenyekana gushika ubu, naho vyavuzwe cyane ko yagiye kwivuza coronavirus. Amakuru kandi yahakanywe n'umwe mu bakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu BBC yabajije, ariko atashatse ko izina ry'iwe rimenyekana. Leta yatangaje ikigandaro c'iminsi 7 guhera ku wa kabiri igenekerezo rya 9 ruhenshi. Arakoze Bernard Bankukira. Perezida Nkurunziza rero nkuko mwavyumvise ashingiye yarafise imyaka 55, akaba yaramaze ku butegetsi imyaka 15. Reka Audace Makado atubwire ibikuru bikuru vyaranze ubuzima bwiwe bwa politike. Inyuma y'amasezerano y'abarundi yarusha yo mu 2000, umuhari CNDD-FDD warukigwanya leta y'ico gihe nawo wahavuye uhagarika indwano mu masezerano yashikanye igihugu mu matora yo mu 2005. Pierre Nkurunziza wa CNDD-FDD ashikira ubutegetsi. Pierre Nkurunziza yari yinjiye umuhari CNDD wagwanya leta hagati mu myaka y'1990. Umuhari wagiye uracikamo ibice, hanyuma nk'umwe mu ncabwenge z'umuhari CNDD-FDD atogwa kubicegera c'umunyamabanga mukuru wawo mu 1998. Pierre Nkurunziza yari yahejeje ivyigwa vya kaminuza mu gisata co kunonora imitsi. Yari yanabaye umwarimu haba mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza nk'umufasha kuva mu 1992. Muri kaminuza nkuru ya gisirikare ISCAM naho yari yatanguye kuja kuhigisha imbere yuko ahava gahunga akinjira ikirobere. Muri politike ivyaranze intwaro ya Petero Nkurunziza kwabaye gukomeza umugambwe w'USNDD-FDD usubira gutahukana intsinzi y'amatora mu 2010. Ku ntwaro yiwe kandi ingorane zagiye gukomera mu mugambwe wiwe no mu gihugu mu 2015, aho amenyeshereje ko agiye kwitoreza ubukuru bw'igihugu ku kiringo ca gatatu. Ivyiyamiririjwe kure n'abo batavuga rumwe, haduka imishamirano, abantu baricwa abandi barahunga, imigenderanire y'igihugu n'amakungu irononekara cyane. Pierre Nkurunziza yagiye arahabwa ubushimwe n'amashirahamwe mpuzamakungu ahanini ashingiye ku butumwa bw'Imana. Pierre Nkurunziza kandi yaheruka guhabwa iteka ryo kwitwa imboneza y'amaho mu mugambwe wiwe ufatiye ku bikorwa yakoze ari perezida. Arakoze Audace Makado. President Nkurunziza rero shenge yarasigaje amezi 2 gusa ngo akorerwe mu ngata n'umukuru w'igihugu mushasha ruka gutogwa Evariste Ndayishimiye. None amategeko ategekanye kikora ya mezi 2 yarasigaye. Twikoze kuri bwana Domitien Ndayizeye yigeze kurongora Uburundi, mbanza kumubaza ingene yakiriye inkuru y'incamugongo. Birababaje bwa mbere na mbere ho birababaje
umuryango w'umukuru w'igihugu birababaje abarundi bose iyo tuba tukagera uko umukuru w'igihugu aba ari umukuru w'igihugu abatuyobora twese kandi tuba tumwifuriza kurangura ibikorwa byiwe atangorane kandi tukamwifuriza amagara meza. Urumva rero amagara meza yamucorotse, Imana ikora ibyayo nk'uko twabyumvise. Ibyo rero bisigura ko abarundi tugomba kwifata nk'uko nabo nyene babivuze, cyane cyane tukagumana umutekano, tukagumana ukwizera. Hanyuma kubera yuko dufise leta y'igihugu ihari, hakaba hari icegera cy'umukuru w'igihugu, hakaba hari umukuru w'inama nshingamateka, umukuru w'inama nkenguzamateka n'abandi bayobozi bose bafatanya ibikorwa, tugomba kubareka bakatubwira ingene tugomba kwigenza muri ibi bihe cyane cyane bibabaje kandi bigoye. Tuzorangura ivyo bazodusaba, niko tugomba kubifata mu ncamake. Perezida Nkurunziza atabarutse yarasigaye amezi nk'abiri gusa ngo asubirirwe n'uheruka gutorwa Evariste Ndayishimiye. Muri iki kiringo c'amezi abiri amategeko ategekanye iki, mbe bice bigenda gute, ninda bararamukijwe igihugu? Ubusanzwe bisanzwe bitegekanije mu ibwirizwa nshingiro, iyo umukuru w'igihugu adashoboye kurangura amabanga yiwe biturutse nko ku ngwara, no kuvuga mu kanya gato, ico gihe asigira ibikorwa icegera ciwe. Ariko iyo umukuru w'igihugu yatabarutse, umukuru w'inama nshingamateka niwe amusimbura, hanyuma agaca ategura itorwa ry'uwundi mukuru w'igihugu. Muri iki gihe rero uko mubizi, umukuru w'igihugu yaramaze iminsi mike yatowe, yarasigaje amezi abiri kugira ngo ashobore kwimikwa nawe nyene. Turibaza rero yuko umukuru w'inama nshingamateka azokora ibikenewe byose kugira ngo ico gikorwa gishobore kuranguka muri iyi minsi isigaye. Umva yuko ntazonakenera gutoza uwundi mukuru w'igihugu, ko umukuru w'igihugu mushasha yatowe arazwi. Jewe rero nkaba nibaza yuko ari ukonya ibikorwa bizobandanya bigenda. Sinibaza rero yuko mu vyerekeye intwaro hari ikintu na kimwe kizoshobora kononekara. Ibintu bizobandanya uko byari biri, uretse nyene ko dufise akababaro kenshi kubera ko umukuru w'igihugu cacu yatabarutse mu gihe ata murundi n'umwe yarabiteze cyangwa bifise mu mutwe, kuko haca hiyongera ko ico kibazo c'akababaro no kugene tugomba kuzovyifatamwo kugira ngo dushobore kuzomushingurana iteka nk'uko igihugu cacu kibitegekanya kandi kugende kimukunda. Wahoze arongoye Burundi Domitien Ndayizeye. Tukiri kuri iyo nkuru y'umubabaro y'urupfu rwa Perezida Pierre Nkurunziza, kuri Facebook mwagize ico mubivuga ko, reka mugenzi wacu Felenga kwaye dusomere bimwe mu vyo mwavuze. Hakizimana Lucky Fulgence aravuga ati Rest in peace His Excellence Pierre Nkurunziza, ugiye twari tukigukeneye. Wiyita ukuri nyakuri aravuga ati erega twese turi abagenzi, ikintu cy'ingenzi ni ugusiga umurage mwiza inyuma yacu. Uyu mubyeyi utabarutse yitangiye abarundi, abasesekazamo demokarasi, naruhukire mu mahoro, atabarutse ari intwari ya rubanda. Undi wiyita Murundi gira ijambo aravuga ati gusa dusabye abarundi inyuma y'amajambo menshi agiye kuvugwa kuguma mufatanye mu nda. Daniel Uwimana we akavuga ati Imana imwakire, uyu mubiri twambaye ntawo wiratira, indwara zitubuza amahoro, no gusenga uhoraho akatuba hafi. Shazak El Baradani nawe aravuga ati ntabwo twari twiteze yuko yapfa aka kanya, gusa we yari yarabiteguye, yashyizeho inzego zizamusubirira, yarakoze, naruhuke kuko no kubaho biravuna. Undi wiyita Niyo Roi David aravuga ati twese niyo nzira, Imana si umuntu.
Steven Murekezi Sadiki we na n'ubu ntarabyumva aravuga ati BBC ni mumbabarire mumbwira ukuri Pierre Nkurunziza ni ukuri yasaruwe birambabaje cyane mumbwire ko ntarota. Ndangirize kuri Ariel Chavez Jr uvuga ati ibya politike ni birebire. Arakoze Fenega Kwaya rero ni BBC goza miryango isaha imwibura iminota hafi 19 i Kigali mu Rwanda n'Ubujumbura mu Burundi. Mwananya kudukurikirana kuri Facebook, muradukurikirana kandi ku rubuga rwacu bbcgahuza.com, muratwumva kandi kuri radio Kisoro FM mu bumanuko bwa Uganda. Katondanye n'amakuru avugwa mu makungu mu Bubirigi igishusho c'umwami Leopold wa kabiri cakuwe mu mujyi wa Antwerp mu gihe ubutegetsi bwiwe w'igitugu muri Congo mu gihe c'ubukoroni butanguye kuvyura agashavu ka benshi. Igishusho ca Leopold cashizwe umucafu mu ndwi iheze cakuwe ko n'ikimashini. Umuvugizi w'umukuru w'igisagara ca Antwerp yavuze ko kiza gushigwa mu nyubakwa ndanga kahise ngo kandi gishobora kutazosubizwa mu kibanza cahoramwo mu muji. Amamiliyoni y'abantu barapfuye ku butegetsi bwa Leopold igihe yari yaragize Congo icibare ciwe bwite mu kinjana ca 19 hamwe n'intango z'ikinjana ca 20. Isinzi ry'abantu bashitse ku isengero riri i Houston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu baje mu masengesho yo gusezera ubwa nyuma George Floyd. Bwana Floyd yapfuye ari mu minwe y'abapolisi. Urupfu rwiwe ruteza imyerekano ikomeye yabiyamiriza ivangura moko ku isi. Bwana Floyd araza gufubwa impande y'ahafubwe nyina. Abatumire amajana 5 nibo bitezwe muri iyo muhango. Ukaba rero uriko urakurikiranwa ikibiriraho kuri televiziyo. Mbere yo kuja mu runana tugaruke gato muri Tanzania ho murongozi watavuga rumwe na leta y'ico gihugu Freeman Mbowe yakomeretse nyuma yo kugabwa ko ibitero n'abantu bataramenyekana ku mugwa mukuru Dodoma. Umurongozi w'umugambwe Chadema kuri ubu ariko aravugwa mu bitaro. Reka naho tubashikirize ikinamico runana. Nkuko bivugwa n'ishyaka rye umuyobozi utavuga rumwe na leta ngo yagabweho igitero arakubitwa bikomeye ubwo yari mu nzira asubira mu rugo iwe i Dodoma mu ijoro ryakeye. Igitero Reka nkuko nari babwiye tubashikirize ikinamico runana.